Hey guys, taragenda kuri Shido mu ishanga ngoma ndahakwereke amazi ava hejuru cyane ku rugero ntari bwigere mbona kabisa. Ku metero ngira fasino nka 50 metre uva hejuru, reka nce maze umutua guide asigurira ingene hariko ni hari gose amazi ava hariya akamanuka ku ngazi zitandukanye. It's really amazing. Kubifuza kumenya aho haherereye Shido mu ishanga zitwa Shido mu ishanga kubera ko ziri ku musozi wa Shanga muri commune ya Mpinga Kayove, précisément en province de Rutana mu manuko bw'igihugu c'u Burundi, uri mu gisagara ca Bujumbura ariyo capitale économique. Ni autour de 150 km, bimetero 150 uvuye Bujumbura. Aha rero hariho nuze shite ya mbere ya kabiri mu gushika kuri 5 selon ibyo ariko tusigurira umutua guide. Ni kuvuga rero turagiye ku ntuze iparti kurishira baragiye guca akayira abantu bacamo n'amaguru mugabo ntibyoroshye, ari imizi minini cyane nkuko mubibona. Nyine biraryoshye, hari different. Ni n'ijya mbere nje ngaha kuri Shido mu ishanga. Kugendayo mbarira muri commentaire ngene wahabonye, eske warahakunze, hari experience yawe umunsi wa mbere byari bimeze gute? What was your experience umunsi wa mbere? Gumane nanje ndakwereka iparti de ingene iza kuba imeze. Ubu rero tugomba dushikire pont y'intuze yubatse n'intuze n'ibitsinga bene twa tuntuze twaturaro two mu bantuze muri Vietnam mu bashaule ngakarateye ubwo akakararo kabisa. Ururiraga patient ururirako ntigashaka kugwayo nona oya nivyo kugunda kirakomeye umugozi wona haro amakara komeye karateye ubwo ba mugabo ko kajugumira nibiro byawe hewe karateye ubwoba. Gusa hariho ahantu ushobora kwifadikiza, ubona ko ushobora kwifadikiza ku ruhande utinya mugaro munsi ni hari by'akaga umanuka hasi, nibaza ko urinze ukorokerayo ubuzima bwawe nyene kabisa. Ni hari by'akaga. What? Urabona ni hari gose, ni nk'imetero ngera nk'amajana 2 umanuka mu kuzimu. Urabona hariya kure uyeyo niho niko byisha bigenda, hariho n'amazi agenda gutya amanuka ikindi genda gutya. C'est bien aménagé. Gusa ikintu cyonyine gikwiye gukorwa, bashoboye gukora ibarabara rijayo do kuvuye ku kaburimbo ushika kugira ushike muri shit. Ibarabara n'iryo ritakoze neza, sino ushitse kuri ye en soi ubona ko hari bien aménagé kabisa, hameze neza cyane. Abantu mutarage nubahamagarira kugenda kuza kuri shite do mu ishanga, hararyosha, ameze neza. Hararyoshe kuza kugendera nk'abavakansiye cyangwa n'abarundi
mukunda gutembera kuraba ibyiza byo ngaho iwacu nyene ni ahantu heza ho kuza gutembera kabisa. Nyino haba partaja kubera nanjye ryamye ndahaci nabonye no haba partaja telefone yanjye havigwayo kandi yaranzimvye. Barumva rero hameze neza, twaje ngaha n'abandi bagenzi banje twe turatembera turabona ingene hameze kabisa. Nizeye ko uriko urabona ingene hameze kugira ugire ide yo what you can expect umunsi woza ino. Urabona ko ari kure, ni karekare cyane. Aka gapont karafise ngira plus de karafise autour de 200 mètres kumbure ko ni karekare. Urumva gahuza buzi ibiri z'intuze z'umutumba kwa. Urabona ko atari hafi, bajya bari hagati, basigaye hagati, nanjye ndi kuri obu ya kano kararo. Hameze neza cyane kabisa, hameze neza. None musi wa mbere uza kuri kano kararo nyimba umaze kuhaza byagenze gute? Ntiwagize ubwoba? Sino karakomeye, kari solide, ariko kari solide bavuga ko n'amapikipiki acako ashobora gucako nk'iki, mugabo karateye ubwoba kubera ukuntu musi ari harehare kandi kari transparent, ushobora kubona munsi. Gusa ntigateye ubwoba bya hatari, ni iby'ifrappe. Nuko bimeze kabisa. Ubu iyo ni ntuze igira kabiri, iyi ni sheet igira kabiri. Urabona ko batubiye ko ari partie 1 2 3 jusqu'à 5. Sinzi ko ndafite akanya ko kugenda gushaka kwa gatanu mu gigira kabiri. Ndafite umuonkre turi kumwe ngaha aratinya aramwe ariko aragenda agenda afashe ko bibonekana ko atinya ko hava gwayo, agenda afashe. Biraryoshe. Nyimba umaze kuza ngaha tubwire muri commentaire ingene byagenze, waratinye canke waza freely udatinya canke byagenze gute? Je nashiye kuza ngene ndafata amasanamu sinatinye cyane. Ariko je sijyagenda ku kandi kararo kari ahantu mu Rutana. Simba abantu mumaze kugenda mu Rutana, urenganye mu Rutana kuri sawa twara ahantu ugenda hari akararo kameze gutya, ndameze kujana n'igituma kumbure ntatinye cyane. Sino hameze neza nk'abantu b'ingenzi, abarundi mukunda kuraba butwite twahi iwacu. Ni ahantu heza cyane ho gutemberera, ni ahantu heza gose, nibatumirira kuharaba. Tugiye kuri partie ikurikira, ndaza kubereka ndabonye agakende hewe kandi ariko nukazu ndakabonye agakende obu. Urabonye nene? Ndabonye agakende Hariya hakurya. Ngaka sinzi gushaka ukabona ngo utu dukende ngaha. Ni tubiri dutatu aho tamba hino akatamye impande y'ijya karaje kunuze inkende brise. Ana ngaha ndashaka kutubona ngaha muri telefone nagize inkende hajya. Turaci twirukanze dukende, twagiye dukende. Mbere izi nkende ntizishaka kugira nabi nk'umuntu, ari nk'izikuze zinini ntizishaka kugira nabi umuntu. Zishaka kugira nabi. Ni yaje tuma bakomanda ko umuntu ajana n'umugide kugira yasure security ko abahamenyereye. Nuko rero turabandanya tuba kumwe nitwagenda ku partie 3 gumana nandre. Guys, nukuvuga hariya twahereye hejuru yari imwe, ariko nukuvuga ngaha hari zitatu alafwa. Hari ubona ngaha aha munsi dushaka kuhabona munsi kiraro hari yindi gira kabiri, kaba rero ni indi hiyo hasi gose hariya yindi ngaha urayibona umurezo. Nubwo ndi zitatu zigerekeranye, hariho iyindi hanyuma tuba kuja kuraba hiyo hirya, hari indi tuba kuja kuraba hiyo hirya mu ishamba yindi ikigira gatanu. Bandanye bombi. Namba ikabutura ni hatari. Ndumva cobra ikuriye ku maguru pa. Ni mu gashamba.
ahantu paysage nk'iyi nakunze kuyibona mu mafilme y'amafilme y'abantu bagira ibyo kurwana n'amakarate. Sitandi nkaduga cane. Duseruke kuri rya barabara twazanana. Dusubiye kuri point de départ. Hewe ni crape, oya menga crape kari kinini. Tigiko ko ubuzi caricu. Igifushi? Igifushi coco ndyamenda cumbise naco naye bwumva ko kinaba. Iki gikoko cegeba no gutambuka. Avance. Allo. Guys, ya partie ya nyuma ya sheet ya nyuma ni iri ahantu kure umuntu adashobora gushika. Reka ngerageze kugira zoom. Ngize zoom guca urabona ko iboneka na hariya hejuru. Mutwa guide tubwiye yuko source yitwa Mwaro, pana Mwaro province, ariko source yawe yitwa Mwaro. Gazi inyuma yanje aravyo ari bikoko, reka ngende ntibinkorereko. Urabona ko tuje tuva hiyo inyuma, hari imbere naho ni hamwe twatangurira ubwa mbere. Iri naryo ni barabara rigenda kuri ishite ifise source ya Mwaro nababariye. Hama iyi shit nayo iyi principal yitwa Nyakayi. Mbako zifite amazina atandukanye cyane. Guys, rero tugende hari umusozi baturangiye. Uri kuri uwo musozi ni kuvuga urashobora kubona dokizi ya shit zose neza cyane. Mbara tugomba kugendayo tarangene bimeze gutyo umuntu ave ngaha hose yahagenzuye neza hose. Kuvuga rero uvuga nshitse ku musozi nyezina ndaza kubereka dokiyo view ingene bigenda dokuri kuri uwo musozi ukuntu hagaragara, ukuntu zirya shit zibonekana zose alafu cette fois ataje kuraba imwe doki zose à la fois. Rero ngomba manuke nze guhitana bagenzanje bagiye n'amaguru komsa cyo tugenda kuraba uwo musozi. Nakuvuga rero guys, vous avez l'intérêt de rester avec moi kugira ndabereke turabe yindi view ya shit zose uko ari zitanu ukuntu zigaragara. Nuko rero turasubira mu kanya ngeze ku musozi. C'est de ça qu'il s'agit. Guys, ubu rero twitanguye. Urabona yuko shit tuzibona de l'autre côté hariya. Kangerageza kugira zoom ndayo ko tubona ikintu. Urabona ko ziri hariya kure. Iyi ni yindi iri hafi y'akararo. Urabona akararo ko kari ngaha hejuru. Ushobora kubona buke bisiba kuba clear cyane, ariko iyi ni indi view ya izi shit do kuri uri kure wegeye kure gato. Hama ndizera ko wagize ibihe byiza nanje ngaha kuri no shit do mwishanga. Nimba wakunze ino vlog yanje, you know what to do, just click the like button. Hama uce upartage kugira n'abandi bakene kubona ngene ino shit imeze bashobore kushikirwa n'ino video yanje. Yego ibisigaye naho butaha.